Mwiriwe neza abanywanyi b'ibiganiro byacu turayifuriza mugoroba mwiza cyane abatwumviriza muherereye hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze rero ababana natwe gatanu kuri gatanu imisi yose ngaha kuri Burundi News TV, imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano, politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twongeye kubahereza mwiriwe cyangwa mwaramutse cyangwa ibihe byiza bigendanye naho muherereye hose hirya no hino ku isi. Turi mu mugoroba twebwe hano i Bujumbura mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, turi kuwa gatandatu kwigenekereza 19 gitugutu 2024. Mwese turabahaye ikaze mwidonido ry'amakuru y'ubuta kandi agezweho ariko aravugwa muri uno mwanya. Dore ingingo nkuru turagaruka muri kino kiganiro cyacu cy'uno mwanya nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Inama yaje kugenda hirabera ngaha mu ntara ya Cibitoke by'umwariko mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Hari amakuru akomeza kugenda aravuga ko inama yaje kugendera habera y'umutekano. General Prime Niyongabo asanzwe yari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi yaje kugenda hagaragaza ko igihugu c'u Burundi ibibazo by'umutekano kiri kugenda kiranyuramo, abaterabwoba bariko baragerageza kwinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi, abariko baragerageza kurungikamo intwaro by'umwariko ngaha mu gihugu c'u Burundi, ndetse n'abariko barategura imigambi byose biriko biraturuka kuri bamwe mu bantu bari bafise n'ubundi uyu mutima by'umwariko ku ntwaro ya Petero Nkurunziza. Dore yuko rero ngo abenshi ari abahunze ndetse bakaba banafise umutima wo gukomeza by'umwariko kugerageza guhungabanya umutekano n'umudendezo w'igihugu c'abarundi. Icyakora yavuze yuko by'umwariko abo ngabo batazigera barihanganirwa na rimwe, akaba yavuze ko ariyo mpamvu hariko harakariswa imyemenyerezo. Yanaciye ku mayange avuga by'umwariko kubigendanye n'intwaro ziremere cyane zigomba gutangura gukoreshwa n'abasoda bamwe na bamwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru akomeza kugenda kandi aradusumira aratugera muri uno mwanya by'umwariko aravuga ngaho araturuka ngaho mu gihugu c'u Burundi, nubwo kugeza ubu ngubu by'umwariko abegereye ibohero General Aigeme Bunyoni abarizwamo ngaha by'umwariko ku mugwa mukuru wa politike Igitega, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira ngo bemeza ko akomeje kugenda yangirwa kujya kwivuriza mu bitaro bikuru nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ngaha mu gihugu c'u Burundi abayobozi bakuru b'amohero barakomeje kugenda by'umwariko bagerageza kwanga ndetse by'umwariko aho bakomeza kugenda banga ko abagororwa canke imfungwa zimwe na zimwe zezwa mu mabohero cane cane bafise ibyaha bikomakomeye cane bojya kwivuriza mu bitaro bikomakomeye cane cyangwa ibindi bitaro, mu nyuma y'uko bakomeza kugenda bavuga ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hariko haribonekezwa gahunda zigendanye no gutorokesha abanyururu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Akaba ariyo mpamvu rero by'umwariko General Aigeme Bunyoni iyo bayarangiwe kuba yojya kwivuza. Icyakora hari abandi batajya umunwa mu kugaragaza ko ngaha muri kino gihugu c'u Burundi umuntu wese afise icyaha gikomakomeye cane, yaba uregwa ibigendanye no kugerageza by'umwariko kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umuhisi Petero Nkurunziza n'abandi bagiye batandukanye, biganjemo abandi bagiye baragerageza gutegura ndetse no gushyira mu ngiro ikudeta, ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye by'umwariko nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira, akaba akomeza kugenda agaragaza neza yuko by'umwariko usibye abo ngabo n'abandi bagiye batandukanye babarizwa nko mu muhari canke umugwi w'abaroberi uzwi nka Lord Tabara usanzwe urafise ibirindiro ku butaka bwa Kongo. Abo bose bafunguye ngaha mu gihugu c'u Burundi barafiswe gahunda yuko abo ngabo bagomba kunyongwa cyangwa se bagomba kuba bo kwicwa nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda harakomeje kugenda aravugwa inkuru igendanye n'imbabazi nk'uko byasowe mu itangazo ry'abaminisitiri ryaje kugenda rirashyigwa ahabona, rigaragaza ko perezida w'icyo gihugu by'umwariko perezida w'icyo gihugu Paul Kagame akaba yaje kugenda aragirira ikigongwe cya bamwe mu bari bari mu mabohero agiye atandukanye ngaha mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda, cane cane ibohero rikuru rero rizwi nka Mageragere. Harimo rero bamwe mu bantu bakomakomeye cane, harimo rero by'umwariko Bamporiki wigeze kuba umunyamabanga mukuru rero by'umwariko muri Minisiteri y'Urubyiruko, ndetse akaba yaje kugenda aragirirwa ikigongwe. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira ibimenyesha amakuru bigiye bitandukanye byaba ibyo muri icyo gihugu c'abanyi c'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu n'ibindi bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye biriko biragaruka kuri izo nkuru by'umwariko za bamwe mu baje kugenda by'umwariko barahabwa imbabazi nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. Nk'uko twabigarutseho rero
rero by'umwihariko abahawe imbabazi barimo Edouard Bamporiki yabaye umunyamabanga rero mukuru muri Minisiteri y'Urubyiruko, akaba yaraje gukatirwa na sentare by'umwihariko gufungwa imyaka ishika muri 5 ndetse no gutanga ihazabu y'amamiliyoni y'amanyarwanda. Uyu ngo yaragirizwaga rero by'umwihariko kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya. Hakaba n'undi mugenzi we rero by'umwihariko yabaye umuyobozi w'igipolisi muri icyo gihugu cy'u Rwanda, ndetse yaranabaye guverineri w'intara y'Iburasirazuba Emmanuel Gasana nk'uko byama biratangazwa. Abo ngabo rero akaba ari bamwe mu bantu baje bari mu bandi benshi baje kugenda barahabwa imbabazi, mu nyuma y'iko rero bari baragiye barakatigwa na sentare gufungwa imyaka igiye itandukanye. Mu nyuma ariko bamaze kugenda barahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika rero w'icyo gihugu Paul Kagame, nk'uko byagaragaye cyangwa se byibonekeje mu itangazo ryoshyizwe ahabona by'umwihariko cyangwa mu byashyizwe ahabona n'imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yari irongowe na Perezida Paul Kagame. Rero hari bamwe batanguye kugenda barashimira by'umwihariko izo mbabazi bogiriwe n'umukuru w'igihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Edouard Bamporiki rero numwe mu bantu n'ubundi bakomeje kugenda barasaba imbabazi mu byiciro bigiye bitandukanye. Yarakomeje kugenda agaragaza ko rero by'umwihariko ntagirirwa ikigongwe, by'umwihariko yiteguye kugaruka agatanga umusanzu mu kubaka igihugu ndetse no gufatanya n'abandi banyagihugu. Numwe rero mu bantu bafashe iya mbere by'umwihariko mu gushimira Perezida Paul Kagame, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusumira. Izi ni zimwe mu nkuru rero zatanguye kugenda ziragaragara mu gitondo cyo kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo, by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda bigaragara kuri uyu wa gatandatu ku igenekerezo ya 19 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda haranavugwa by'umwihariko hirya no hino mu bindi bice bigiye bitandukanye. Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo biravuga ko yatanguye imikoranire yeruye n'igihugu ca Repubulika ya Centrafrica kwa Perezida Faustin Archange Touadera, mu nyuma y'uko rero by'umwihariko ivyo bihugu byombi bikomeje kugenda byibasirwa n'ibibazo by'iterabwoba. Icyakora by'umwihariko biravuga ko hari abaterabwoba bo muri Repubulika ya Centrafrica hamaze igihe rero bariko baraneshwa canke barahatwa umuriro w'amasasu, akaba barafashe ingingo yo guhungira ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Turagaruka mu burasirazuba bwo hagati ndetse no hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze muri uno mugoroba aho tugiye kurabira hamwe rero ido n'ido ry'amakuru akomeye cyane, amakuru yihuta agezweho akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi. Ndabahaye ikaze abanyumviriza muherereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari mu bisagara bigiye bitandukanye, mwese tubahe ikaze. Abatwumviriza bari Igitega, abari muri Cankuzo, Bururi, Kayanza, Muramvya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye, mwese tubifurize amahoro y'Imana cyane, tunabaha ikaze muri uyu mugoroba. Abari mu karere k'ibiyaga binini, abatwumviriza bari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Niba ari ubwa mbere ushitse ngaha, pisonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5. Pisonde ho hirya gato hano hari akamenyetso kameze nk'inzogera kazwi nka notification cyangwa notification kugira ngo ubane natwe 5 kuri 5. Ndabaye ikaze mwese, reka tuyatangurire mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu nyuma y'uko abanyagihugu benshi bakomeje kugenda baranenga imikorere by'umwihariko y'inzego zijejwe umutekano mu gihugu cacu c'u Burundi, mu nyuma y'uko hamaze imisi haribonekeza ibiziga byinshi bya bamwe mu basoda ndetse n'abandi bari basanzwe ari imfungwa muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Bamwe baragiye baravangwa mu mahero mu gisagara ca Bujumbura, bakaba baragiye barashyirwa mu mahero agiye atandukanye muri Cibitoke kugira ngo babashe kuba bo kwicwa cyangwa se babashe kuba bogandagurwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abandi bakaba barakomeje kugenda baragaragaza yuko by'umwihariko General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi ari umwe mu bantu batakiraba inyungu z'igisoda, ahubwo bariko barita ku nyungu ze bwite. Inyuma y'ibyo byose byama birakomeza kugenda biravugwa, by'umwihariko haje kuba inama ikomakomeye cyane, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira ngaha muri Cibitoke. Abegereye by'umwihariko abari bitabiriye iyo nama baravuga ko by'umwihariko ari inama ikomakomeye cyane ndetse yaje kugenda irafatirwamo imyanzuro karundura, imyanzuro ikomakomeye cyane. Hari bamwe bavuga yuko by'umwihariko General Prime Niyongabo yavuze yuko by'umwihariko ibibazo igihugu c'u Burundi kiriko kiranyuramo uno mwanya cyangwa se kirimo kiracamo byose ari biko biraturuka kubigendanye by'umwihariko ari biko biraturuka by'umwihariko kubigendanye n'ibibazo Burundi bwagiye buranyuramo cyane cyane guhera ku ngoma zagiye ziratambuka.
yavuze ko rero hari bamwe mu banyagihugu bafise by'umwihariko batajya banyugwa na gatoya ko yavuze ko by'umwihariko kwikubitiro abantu bari baragerageza kurungika intwaro ngaho mu gihugu cy'u Burundi ariko baragerageza gukorana n'abaterabwoba ndetse n'abandi bagiye batandukanye ari bamwe mu bantu bagize uruhara rero mu kwiyamiriza ikirungo ca gatatu cyo muri Petero Nkurunziza ndetse akaba ari na bamwe rero mu bagize uruhara mu bikorwa bigiye bitandukanye cane ibikorwa bigendanye no gutegura ikudeta cyangwa se itembagazwa ry'ubutegetsi bwo muri Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira aragaragaza ndetse akanerekana neza yuko by'umwihariko inzego z'umutekano z'u Burundi zizi neza yuko by'umwihariko hariho benshi bagifise uwo mugambi, haba abari hirya no hino ku isi mu bihugu bya kure ndetse n'abandi basanzwe barafise indaro mu bihugu bigiye bitandukanye nk'ibihugu by'ababanyi, aho yavuze yuko by'umwihariko ikigambiriwe ari uko inzego z'umutekano z'u Burundi zigomba gukomeza kuba maso ndetse no kurabira hamwe rero uburyo ibyo bikorwa byose bishobora kuba byohagarara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda agaragaza by'umwihariko yerekana neza yuko by'umwihariko u Burundi ngo bwaba bugiye gukomeza gahunda bwihaye mu rwego rwo kugira ngo bizona bafashe mu kugera ku mbona kazoza y'iterambere u Burundi bwihaye kuva muri 2040 gushika 2060 u Burundi bukazoba ari igihugu giteye imbere nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusumira. General Prime Niyongabo yagaragaje ko by'umwihariko mu rwego kugira ngo umutekano ukomeje kugenda urasagamba ngaha mu gihugu cy'u Burundi ingingo za mbere zafashwe ari ukongera abasoda by'umwihariko bakenewe. Amakuru akomeza kugenda haradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira nuko General Prime Niyongabo yaje kugenda agaragaza ndetse ananerekana neza yuko inzego z'umutekano z'u Burundi ziriko zirahabwa ayandi masomo akomakomeye cyane ndetse kandi niyo mpamvu hafashwe ingingo ikomakomeye cyane yo kurungika bamwe mu basoda bagiye batandukanye mu bigo bikomakomeye cyane ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye bifise igisirikare gikomakomeye cyane hirya no hino ku isi kugira ngo babashe kuba bofata icyo twakwita nk'amasomo akomakomeye cyane ndetse anagezweho. Ntiyari umunwa mu kugaragaza ko u Burundi bugiye gutangura gukoresha icyo twakwita nk'ibikoresho bikomakomeye cyane bigendanye n'ubwirinzi mu rwego rwo kugira ngo bakumire icyoba cyose gishobora kuba cyoteza umutekano muke cyane. Hari amakuru kandi akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara ngaha mu gihugu cy'u Burundi biriko birakangura inzego z'umutekano by'umwihariko ndetse bikagaragaraza neza yuko by'umwihariko u Burundi mu gihe atacyo bwaba bukoze n'ubundi n'amatora adashobora kuba yozaba nkuko biriko biragaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda aradisomira. Yasoze inama hasaba abanyagihugu ndetse n'abandi bagiye batandukanye by'umwihariko kugerageza gukomeza kwitwararika, hanyuma uwo batazi cyangwa se icyo batamenyereye cyose n'icyo babonye batazi bakaba bamenyesha abajejwe umutekano. Ngaha muri Cibitoke ni hamwe mu hantu hakomeza kugenda haravugwa amabi menshi cyane, aho by'umwihariko haba abajejwe iperereza ndetse n'abapolisi n'abasoda bose ari bamwe mu bantu bagenda baravugwa mu mabi menshi cyane agiye atandukanye. Ibyo bikaba bikomeza kugenda bigaragarira mu biziga bigiye bitandukanye byaba iby'abasoda ndetse n'abanyagihugu bagiye batandukanye byagiye biratorwa muri icyo gice. Abari ngaha ku mugwa mukuru wa politiki Gitega mu ibohero rikuru baravuga ko by'umwihariko General Aigeme Bunyoni yabaye umuyobozi w'igipolisi ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi akaba n'umushikiranganje wa mbere akomeje kuremba ndetse no kumererwa nabi, aho akomeje kugenda araburizwa igufwa mu ibohero ryafungiye mu kumba kiwe ndetse by'umwihariko akaba ubu ngubu yongeye kuremba cyane ariko akaba atari kuriwe cyangwa se atemerewe kujya kwivuza mu bitaro bikuru nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu gihugu cy'u Burundi haramaze iminsi haribonekeza by'umwihariko ibibazo bigendanye na bamwe mu banyururu bariko baranga kujya kwivuriza mu bitaro bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusomira akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko by'umwihariko muri kino gihugu cyangwa se by'umwihariko bikomeje kugenda bigaragara hari amategeko yaba yaratanzwe kuri bamwe mu banyururu canke abafungwa bagiye batandukanye babarizwa mu mabohero agiye atandukanye.
cyane cyane abamwe rero mu bagiye baragira uruhare mu bikorwa bigendanye no kwiyamiriza ikirungo ca gatatu cya Petero Nkurunziza, abagiye baravugwa mu bikorwa bigendanye n'iterabwoba, abari mu mababarizwa mu mugwi wa Robert wa Reditabara ndetse n'abandi bagiye batandukanye bagiye barashinzwe ibyaha bigiye bitandukanye. Aba ni bamwe rero by'umwihariko mu bantu bakomeje kugenda by'umwihariko barashinzwe ibihe byaha bigiye bitandukanye, ndetse kugeza ubu ngubu akari bamwe mu bantu bakomeje kugenda barahura n'ibibazo bigiye bitandukanye. Amakuru avuga ko abo ngabo by'umwihariko ari itegeko ry'uko bagomba kuzojya baricwa canke se by'umwihariko bakaburizwa igufwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Abaharanira agateka kazina muntu ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ibyo ngibyo ari ibintu by'umwihariko bidahesheje icyubahiro agateka kazina muntu, bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibyo bintu ari ibintu biteye impungenge ndetse ari n'ibintu bibabaje cyane. Bakaba bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko by'umwihariko ibyo ngibyo ataho byakabaye bicanga muri gihugu cy'u Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye yarakomeje kugenda yiyamirizwa n'abatari bakeya, bavuga yuko intwaro yiwe yakomeje kugenda irabangamira abatari bakeya, ndetse cyane cyane ikaba yarakomeje kugenda irarangwa no kwikiza abatavuga rumwe by'umwihariko no gukomeza kwikiza abatavuga rumwe rero by'umwihariko n'ubutegetsi bw'iyo cyangwa se n'umugwi uri ku butegetsi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. General Aigeme Bunyoni rero by'umwihariko ni umwe mu bantu bagiye bakatiwe na sentare gufunga ubuzima bwe bwose. Icyakora amakuru avuga ko igitutu kiriko kirashyirwa kuri General Major Evariste Ndayishimiye kidashobora kuzotuma uyu mugabo n'ubundi aguma mu ibohero, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira canke aradusomera. Tugaruke ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa hirya no hino ku isi mu karere k'ibiyaga binini. Biravugwa ko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo by'umwihariko yaje gutanguza imikoranire ikomakomeye cyane by'umwihariko na Repubulika ya Centrafrica, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Repubulika ya Centrafrica yaragiye yibasirwa n'ibitero bikomakomeye cyane by'imihari y'iterabwoba, ariko kandi ku rundi ruhande ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo ho byararenze urugero. Ibi byaje gutuma rero by'umwihariko ubwo rero Perezida Faustin Archange Touadera yaratsindaga amatora akagera ku butegetsi, yaragiye abona bamwe bakomeza kugenda baramufasha mu kugarura amahoro n'ituze, harimo ingabo z'u Rwanda, harimo n'ingabo z'u Burundi, ndetse hakiyongeraho n'abacanshuro n'abandi bagiye batandukanye. Mu kotsa igitutu rero imihari igiye itandukanye yagwanyaga ubutegetsi bwiwe, bimwe yatanguye guhungira ku butaka bwa Congo, ubu ngubu hakaba hatanguwe imikoranire. Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo rero by'umwihariko kuri uyu wa gatanu uheze yarasinyanye amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare na Repubulika ya Centrafrica. Ni amasezerano ku ruhande rwa RDC rero yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo by'umwihariko Mwadi Mvita, mu gihe kandi ku ruhande rwa Centrafrica yashyizweho rero umukono na Minisitiri w'Ingabo z'icyo gihugu, nk'uko amakuru akomeza kugenda abivuga Claude Bleu. Aya masezerano ya gisirikare kandi ya Kinshasa ndetse na Banki yagamije gukemura ibibazo by'umutekano byugarije impande zombi, ndetse no guteza imbere amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini cange mu karere baherereyemo. Minisitiri Claude Bleu by'umwihariko mu nyuma yo gusinya amasezerano yijeje Kinshasa rero ko Centrafrica itazigera iba ibirindiro by'ingabo izo arizo zose zigambiriye guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Mu by'ibyo bihugu byombi rero byiyemeje kandi harimo rero guhanahana amakuru y'ubutasi ndetse no gushyiraho rero ingamba zo kurinda imipaka y'ibihugu byombi, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Ni mu gihe mu minsi iheze haragiye haravugwa amakuru akomakomeye cyane yavugaga yuko rero by'umwihariko ku ruhande rwa bamwe mu bagwanyi bo muri Repubulika ya Centrafrica bagiye by'umwihariko baragerageza kwinjira ku butaka bwa Congo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Ibi rero akaba ari bimwe mu bintu bikomeje kugenda biratuma habaho gahunda zigendanye no gusinya amasezerano kugira ngo impande zombi zibashe kuba zofatanya muri ibyo bikorwa, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Twerekeze mu burasirazuba bwo hagati hakomeje kugenda haravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye, nk'uko bikomeje kugenda bigaragara.
umuyobozi w'ikirenga wa Irani Anatoli Ali Khamenei yaratangaje ko urupfu rero rwa Yahya Sinwari wayoboraga umutwe witwaje ibigwanisho wa Hamas rutazatuma rero uyu mwari usenyuka. Sinwari yariciwe mu gitero simusiga ingabo za Israel zizwi nka IDF zagavye mu ntara ya Gaza mu gihugu ca Palestine ku igenekerezo 16 ku kwezi kwa gitugutu 2024 na makuru yemejwe n'impande zombi zimaze rero umwaka zihanganye muri ingwano. Leta ya Israel iragaragaza ko rero urupfu rwa Sinwari ari ikimenyetso cyo gutsinda ingwano yo guhasha rero Hamas, cane ko rero ari nawe wateguye igitero cyagabwe kuri Israel ku igenekerezo ya 7 ukwakira 2023 cyapfiriyemo rero abarenga 100,000. Mu itangazo ryo kuri uyu wa 18 ukwakira 2024 uyu muyobozi w'ikirenga wa Irani yaratangaje ko urupfu rwa Sinwari rwashenguye rero imitima y'abanywanyi ba Hamas, gusa avuga ko by'umwihariko ngo uyu muhari utazazima cyangwa se utazarekeraho kubaho. Umuyobozi yaragize ati Hamas iriho kandi izakomeza kubaho. Sinwari yari ishusho rero yererana yo kwirwanaho by'umwihariko n'urugamba ku matwara ye akomeye cyane. Yarahagaze arwanya umwanzi by'umwihariko w'umunyagitugu kandi by'umwihariko w'umushoteranyi. Yakomeje avuga imyato y'uyu mugabo ati mu bwenge n'umurava yarabashegeshe mu gitero cya tariki ya 7 ukwakira 2024 cyabaye kimwe rero mu bikomeye mu mateka y'akarere. None mu cyubahiro n'ishema rero yazamutse mu ijuru y'abahowe ukwemera. Sinwari yarabaye umuyobozi wa Hamas muri Kanama rero asimbuye Ismail Haniyeh wiciwe rero muri Irani muri Nyakanga 2024 nkuko amakuru akomeza kugenda aradushikira cange nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kugeza ubu rero by'umwihariko nubwo impande zombi zikomeje kugenda by'umwihariko zirahangana, n'ubundi intambara ikomakomeye cyane irakomeje kugenda yibonekeza mu bice bimwe na bimwe nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira, ndetse abatari bakeya barafise impungenge z'ibitero bikomakomeye cyane bishobora kuzogabwa kuri Iran. Ariko kandi Iran nayo yavuze ko yiteguye gukomeza kwihorera. Ndabashimiye abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubire mu masaha ari imbere turabira hamwe andi makuru agezweho.